Guys, ndabaramukije cane nizere ko muri mpore aho umwe wese aherereye. Ni jewe nyene Obama ntayengeshanya kuguma ndabigisha ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Uno musi rero ndaje ngo turabire hamwe ni gute noshobora guhagarika arya ma application aguma amena amatwi anzanira ama notification. Uno musi ako niko kantu k'ubwenge nje kubereka. Murumva yuko ari akantu kagiye gufasha abatari bake kuko hari igihe uba wiryamiye witekaniye udashaka kugwamo ariko ukaza urumva application iguma ikwereka ngo updating amaje cane cane iyi application ya Palm Story ndibaza abatari bake murayizi. Iyi application irakunda kubirungika, irakunda kugira ama notification y'ibintu bijanye n'amaje ndibaza murabizi. Rero nje kukwereka ukuntu wokugara iyo application ariyo yose udashaka yuko izoza irazana ama notification umwanya uwari wo wose ubishakiye. Aha rero nk'akarorero reka duhere kuri iyi application nyene ya Palm Story. Ni kuvuga ndabereka uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere duca muri parametre. Oni iyi parametre hama ucuza urabe ahantu handitse application. Jene ngaha handitse app management uraraba ahanditse application hama ninjire muri application zose mfise. Cafyonda kuri aha kanditse ngo app list nuvuga banyereke application zose mfise. Aha rero ndashobora guca nugara notification kuri application yanditse ko aha games. Iyi ni kuvuga izi ni zimwe ziguma zinzanira ngo na updating amagame amaje ibintu nk'ivyo. Uca uyifyonda ko rero iyo application ushaka hama ucuza aha hejuru handitse notification hama uce wugara aka kambere no kuvuga ubu bwose buca bwiyugara. Murabibona iyi application ntizosubira kunzanira ngo updating amaje, izozira bizana ibiguma navyo nyene atavyo kwirirwa iramena amatwi. Okay, iyo ni ya mbere. Hama uze urabe iyindi application yariyo yose ikunda kuzana ama notification. Okay, turabe iyindi application gabasha. Okay, uramanuka wewe uramenya bivanye n'ama application ufise ni umenya iyo ushobora guhagarika. Uraraba cane cane ama application udakunda gukoresha ngiya Palm Story nayone ngaha turayifyondako hama duce tugira ngaha kuri notification aho hambere duce twugara aka kantu nk'uku. Ni kuvuga iyi nayone ntizosubira kuzirazana ibi notification. Guys, iyindi application rero imwe asha yakidovya mu bintu vy'ama notification ndibaza ndanamanuye ngaha muca muyiyereka. Guys, iyi application yitwa Phoenix. Iyi ku bintu vy'ama notification nibitumwako iravyumva kabisa. Iyi nayone rero je ngomba ndayihagarike, nta bintu vyinshi ifasha, nta bintu birebire atari uko mpora ndyoherwa ndiko ndirabira utu dufoti iba yampaye nk'uku nabuze ico nkora. Nk'uku guma nirabira udupica nyene ku makuru agezweho iri update, ariko rero ni ibintu usanga biguma bimena umutwe umuntu. Rero ca mfyondako nce ngira ngaha kuri notification nce nugara karya kantu murabona na hariya hejuru yuko bica bivamwo. Okay guys, aha rero urabigira ku ma application yose ushaka. Icitonderwa rero ibi bintu hariho ama application ubigizeko uzoba uwishize mu kantu. Ni kuvuga nka YouTube ubigizeko donc nta notification izosubira kuguha. Rero hariho dufate nk'ibi vyigwa vyacu ukaba warakoze subscribe uvuga ati igihe cose bashizeko akantu nzoce mbona notification, urumva uzoba uvyugaye, uzoba wiyugariye kuza urabona ibintu ku mwanya. Iyindi application bitemewe ni WhatsApp. WhatsApp ntuzomenya ngo umuntu yakwandikiye utinjiye muri application. Guys, hari ndiko ndabivuga hariho umuntu aza guca ambwira ngo urumva ngo nasanze nabigize kuri WhatsApp ndiko ndabibabwira muri video hakiri kare. Izi za TikTok zose urashobora kubigira nimba utaba ufise abantu donc nko ku muntu akoresha TikTok yinjiyemwo agiye kuyiraba atarindira ama notification
arashobora kuvyugara. Nk'ubu je TikTok sinkunda kuyikoresha, ndashobora guca ndavyugara ngaha. Okay, murayibona ni yindi TikTok Lite nayo ndashobora kuvyugara. Okay, aha rero jewe ndavyugaye kuri application zose jewe ntakunda gukoresha. Akandi kantu rero ukoresha utarinze guca hariya muri parametre. Ariko imbere yuko tubandanye guys, nagomba ndagusaba ubanze ufashe ukore kuri subscribe guys, kora kuri subscribe uca ufyonda ku gakengeri canke ako kazogera canke uko ufyonde sabone bivanye n'ururimi YouTube yawe irimwo, kugira ivyigwa nk'ibi tuza turabaha ntibizoze biragucika. Okay, aha rero ubundi buryo wokoresha nk'akarorero, uraraba application nyene ushaka, ngomba ngire kandi mwizina rinagize nta ribi, ufyonda ugumizeko nk'uku, hama uca ufyonda uca uraba aka kantu kanditse ngo app information, uze kuraba aka gasinye kanditse kameze uko, uca ufyondako, ubona yuko uca ushikira hahandi uca ubona notification ugaca wugara ka kantu. Okay, turabe iyindi application twobigirako tudakunda gukoresha. Okay, turabe iyindi application tudakunda gukoresha. Ndabona nta yindi application ntakunda gukoresha. Asigaye rero ndababwira ati bye bye, aka niko kantu k'ubwenge nari nabateguriye uno munsi. Guys, mubandanye mudushigikira mu gukora kuri subscribe, mupartage abandi ibi vyigwa kugira bishikire abandi bantu benshi batandukanye. Nakoze rero kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Asigaye ndabikebanura ndababwira ati bye bye, tuzosubira mu kandi gatrick gakurikira ku munsi w'ejo.